Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media bakunzi b'ibiganiro ca Look Sports. Nibaza ko muba muri benshi mwinjiye uyu mwanya musanzwe muzi ko ni umwanya w'ibiganiro ca Look Sports twaba twashikiriza ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu. Ikiganiro ca Look Sports kije kudufasha gutangura ino ndwi ishasha, indwi ije gutangura tuvuye no kuvuga ngo mu minsi mikuru twaje kwa tubabwira ku munsi wa gatanu twipfuriza iminsi mikuru myiza cyane abasanzwe bakundana, umunsi mukuru wo gukundana w'abakundana wa Saint Valentin. Ni umunsi wa gatanu ariho cyangwa weekend iporonje ku munsi wa gatandatu barabandanya ku munsi w'Imana. Ni indwi uno munsi indwi bikorwa ko abantu bose abahimbaje twibaza ko bawuhimbaje neza cyane, ababuze abo bawuhimbaza nawe twibaza ko bagiye kubaronka abo bagiye kuza barawuhimbazanya. Ni ikiganiro ca Look Sports uno munsi ku munsi wa mbere tuje kwashikiriza amakuru y'inkino atandukanye hano mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru y'inkino menshi cyane yaje aba muri ino tugiye kuba turangiza. Ntiyari iminsi mikuru y'abakundana gusa, harimo n'inkino zitandukanye haba muri volleyball championnat AVAB yariko ararangira mu bagabo mu Rwarukinzo utahukana igikombe, muri AVAB muri basketball umugwi w'urunani utwara igikombe cyabo cya mbere cy'umwaka wa 2025 Coupe de l'Unité dans la Diversité, utsinze umugwi wa Dinamo. Ni muri football mu ntara Makamba Nkurunziza Peace Park Complex Stadium, umugwi wa Egreno n'umugwi wa Bumamuru nta washoboye gutsinda uwundi. Urukino rwaje kuba rurangira ari bitsindo ubusa ku wundi. Mu Gifaransa bakavuga ngo ni score nul et vierge, nta mumwe yashoboye kubona igori ry'uwundi. Hagati y'umugwi wa Bumamuru n'umugwi wa Egreno, umugwi wa Bumamuru ugumana ikibanza cya mbere muri Premier League. Hakurya y'amazi mu gihugu cy'Ubwongereza, English Premier League ariko irabandanya ndetse na La Liga Santander mu gihugu cya Espagne. Umugwi wa FC Barcelona no munsi amahirwe yose yo kuza gushobora gutahukana ino gufata ikibanza cya mbere muri Liga Santander, hamwe yoza gutsinda urukino baza kwakira umugwi wa Rayo Vallecano. Reka tuweze tumire amateka toya duce tugaruka nido y'iganiro cyacu. Twamaze kuba tugaruka ubwira kandi ni ikiganiro cya Look Sports cyo kuri umunsi wa mbere tuje kubwira amakuru y'inkino avugwa mu rukino rwa volleyball, umupira w'amaboko wa volleyball. Ni ikiganiro cy'inkino muri volleyball tuje kwashikiriza uno munsi tuzo turi kumwe n'umutumire mbere naza ko tuza gufata kanya kanini kagime ikiganiro tuzo tuko tukavugamwo uruno rukino rwa volleyball. Turi kumwe n'umutumire aza kudufasha kubashikiriza amakuru y'inkino, kubabwira bimwe bimwe bitekanijwe muri shami rya volleyball, bimwe ku bakinyi bakina muri championnat ya volleyball mu Burundi. Reka tubatevye tumusabe abanze yidondora. Murakoze cyane. Ku mazina yanje nitwa John Charles Ngabirano, nkaba ndi umukinyi wa volleyball nk'uko benshi basanzwe babizi. Nkaba nahoze nkina mu mugwi wa Rukinzo, ariko uyu munsi ndiko nkinira umugwi wa Amani Volleyball do Kayanza. Mbega no musikuvuga ko wahoze uri mu mugwi wa Rukinzo, uno musika uri mu mugwi wa Amani Volleyball Club muri Ligue Intérieure, ntitwovuga ko wabaye ugusubira inyuma kuri sha? Ico kibazo benshi barakunda kukimbaza bivaye no kungene hari ibintu byinshi bitabitahuritse kuva mu mugwi wa Rukinzo ugatera uja mu mugwi wa Amani Volleyball bisanzwe kinira muri Ligue Intérieure. Ibyo bibazo nagiye mpura navyo benshi babimbaza impamvu, ariko sinuvuga kuri jewe ko ari ugusubira inyuma, oya, ahubwo byose nugira ngo twungure ubumenyi. Hari impamvu byaratumye ngenda muri equipe ya ruguru kugira ngo nshobore kwerekana ibyo nshoboye hama ndashikane kure. Est-ce que twovuga ko ni transfer définitif kuva muri Rukinzo uja muri Amani Volleyball Club canke haracyayeho horasha hagati yawe n'umugwi wa Rukinzo? Oya, ni transfer définitif kubera amakontra kwa dufitaniye yaraheze. Rero mu nyuma yo guhera niho nafata decision yo genda gukinira equipe ya Amani Volleyball banshimye bango. Ni tuko turavuga ko warasubiye inyuma kuva mu rwa Rukinzo uja mu rwa Amani, ariko ni hari ikibazo abantu benshi badakunda kwibaza kubona umukinyi nka Shaka. Nibaza ko nubwo utaje kuba widondora ngo uvuge imyaka afise ni nibaza ko uracari muto. Mbega ni igiki cyatumye ushobora kwintegra umugwi wa Rukinzo ku myaka mike bivuga ngo ukiri umwana akiri muto? Icambere na mbere kuja mu mugwi wa Rukinzo ntibyari byoroshe cyane, abenshi barabizi. Ni umugwi ukomeye, ni umugwi ufise performance nini cyane. Kuri kuja rero muri uwo mugwi nuvuga yuko nawe ugiye mu umwana muto
kuko ndibuka ko nawinjiyemo 2018 umva igihe ni kinini cyane uwo mugwi wa Rukinzo ni umugwi ukomeye unawugezemo urumva yuko vraiment ugeze mu bantu bihangange akenshi benshi baragira ubwo bagiye mu bakinnyi bari professionnel ukuntu mugabo rimwe na rimwe urarinduka ukamenyera ugatimba ugasanga bageze kuri ya niveau nabo nyine bakinirako iby'ubwana bikakuvamo ni wose amahirwe yo gushika muri equipe nuvuga ya senior wavuye muri école de volleyball no musi gushika no munsi nubwo utakiri mu gwa Rukinzo tugiye kuraba effectif mu gwa Rukinzo ni umugwi muri effectif yabo kenshi usanga harimo abana bakiri bato nk'iyo myaka yabagiye muri Rukinzo no munsi effectif ariko arakoresha no munsi harimo abana bakiri bato mu gwa Rukinzo est-ce que aho bari kintu do special mu gwa Rukinzo uha ama opportunité uha abana bakiri bato baje kukina kugira ngo tugume tubona abana bato benshi bari mu gwa Rukinzo ico no bivuga ko kuri ico kibazo mu bajije akenshi umugwi wa Rukinzo ni umugwi ukomeye kandi n'umugwi vraiment witaho abana ni umugwi ukunda iterambere kandi n'umugwi wanka gutsindwa ico nshaka kuvuga ni iki kujamo avantage ku bana bakiri bato baja mu bambere batangwa guseruka igihugu bakiri bato bakabona ibintu bitandukanye ku bakinyi ku bajwere bo hanze bakabona ibintu byinshi bakabona inkino bakabona nyene birabungura muri bo mu gihe bariko bashaka gutera imbere muri uwo mukino Rukinzo rero no vuga ku bana bakiri bato ni byiza cyane ariko nubwo gushikirwa gufata ikibanza bitaba byoroshe ariko baragerageza kukwereka inzira nziza kubera uri hejuru yawe umurabira ko kenshi gukorana na entraînement tous les jours ari ibintu byinshi kana kumenya ku buryo mwindi equipe adverse adashobora gutera ubwoba ni wagiye muri Rukinzo mu mwaka wa 2018 muri iyo myaka haheze igihe kingana gute uvuye muri Rukinzo mu mwaka umwe nawe nturakwira neza ko mu saison iheze nuvuga ngo nimba waramaze imyaka ine n'inusu mu mugwi wa Rukinzo muri ico kiringo c'imyaka 4 umugwi wa Rukinzo warasohotse hanze kenshi warakinya ama competition menshi est-ce que ushobora kutubwira hari igihe waragize amahirwe yo kujana n'umugwi wa Rukinzo gukina inkino mpuzamakungu ama competition yaraba haba mu bihugu byo hafi haba mu bihugu bya kure ama competition yaraba ariko akenshi ama competition twajanyemo na ama competition muri EAC mu gihugu ca Uganda mu gihugu ca Tanzania aho twagiye tubona inkino zikomakomeye umugwi wa Rukinzo werekana neza ntibiba byoroshe ku mugwi wo mu Burundi ugeze mu mahanga kubera ko ni ibintu bisaba yuko byitwa yuko tuba tugiye kwiga kandi kenshi birafasha mu gihe kipi gumisohoka irabona ibintu bitari bisanzwe ngaho iwacu mu gihugu inshuro zose wasohoka rero mu Rwanda Rukinzo canke hari ikindi gihe muri nazi nimba ari equipe nationale akiri bato canke izindi nkino zitandukanye ico gihe cose nasohokanye n'umugwi wa Rukinzo nuvuga ko mu Rwanda Rukinzo waragufashije ibintu bitari bike cyane ubwo uno mustakibiri ego aho bari bose ndabashimira barandugije nibangira duga barafashije ibintu byinshi cyane muri vyo musanzwe kya poste ndi mu ataka passe ataka receptionnel mu nyuma nk'ikishika muri Rukinzo nakina poste ya ataka receptionnel mu nyuma bigenda guhinduka ndaca kuri poste ya libero bivaye no kungene effectif y'abakinyi itari ikwiye rero nico byitwa ko waraciye muri école de volleyball uramenya ama catégorie menshi yo gukina haba poste ya ataka libero fixe pass byose urashobora kuba ubizi mu gihe waraciye muri école de volleyball mu ncamake no ko école de volleyball yafasha cyane kubera ituma umenya ibintu byinshi uno musi turavye muri rusangi volleyball mu Burundi ubona igeze ku rugero urwaye en général volleyball mu Burundi ubonye kiratera imbere cyane par rapport ubonye amasortari ni menshi kandi ubunye turabona ko equipe zisohoka ku bwinshi par rapport yo mu bisi yahera ubu turabona ko vraiment amahiganwa turayitabira cyane bikagenda neza mu bihugu byo hanze ariko ikintu kijanye twavuga ko n'uburyo cyane ni twaje kuba tubona championnat reka kuba ya Coupe des Zéros muri volleyball umugwi wa Rukinzo watwaye ikombe haba mu bagabo cyane mu bakenyezi watwaye ikombe nta bahasha rimwe bigeze bahabwa muri volleyball est-ce que ikintu kijanye n'uburyo muri volleyball kifashe gutema umukinyi ashobora ati ndakina volleyball nashobora kwibeshaho no mu gisagara cya Bujumbura ahanini
kenshi abakinyi baja muri siporo baja mu migwi itandukanye canke mu mikino itandukanye sinibaze yuko baba baje kuronderamo amahera ahanini baba baje kwerekana ingoga zabo performance zabo ivyo bindi vy'amanubwa mu rurimi rwumvikana vy'amasarere canke ama prime de match canke ingene bijanye n'ubwo umukinyi umushimishe ico bita agaciro kabute ivyo akenshi biza mu gihe nawe yakweretse ibikorwa muga mu kuza muri equipe aza afise inyota yo gukina aza afise inyota yo kuyuko ari ico ashaka muga umukinyi no ngo umukinyi iyo yerekanye ibikorwa araronka ego iyo avyerekanye araronka kandi biba ntidoga kabisa tuve kuri volleyball muri rusange twinjiye neza uno munsi ariko harategurwa championnat Ligue Interieure izoba mu ndwi iza mu ntara ya Gitega eske ushobora tubwira iyi championnat ipanze gute uri kukinira umugwa umeze gute parcours imigwi mwatsi mumaze gukina mwatsinze imigwi kugira mushiki aho mugeze uno munsi merci cyane kumbaza ico kibazo ndazi nawe ko badukurikirana biraza kumfasha cyane kugira ngo bamenye amakuru yo muri Ligue Interieure akenshi ntibikunda kuvugwa ngo bishe ku marezo sociaux ariko uyu munsi ko tugiriwe amahirwe reka tubicishe ngako ku bumenyi ngurukana bumenyi so mu yandi majambo ihiganwa riko rirategurwa rya Ligue Interieure championnat national y'ama equipe ya ruguru ubu tugeze mu mafaze ya demi finale et finale ama quart de finale n'amahitse byaraheze mu mapole aho bitari vyoroshe ku migwi imwe ku migwi itandukanye icyo novuga ku ma equipe cyangwa ama staff y'abarongoye ama equipe ya ruguru ni staff zitanga cyane kuko nta buryo bwahatari buba burimo ariko ni staff zerekana umutima abaperezida berekana umutima kugira ngo baba bafise inyota yo kugira ngo volleyball ntigaruke ngaho iwacu i Bujumbura ishike no mu mihinga itandukanye ya ruguru kugira ngo igihugu cose volleyball ishobore gushikayo icyo novuga rero ukuntu two turitegura amahiganwa nigo izoba le 22 samedi février aho iryo higanwa rizobera i Gitega ku ma equipe atandukanye ane ageze mu phase ya demi finale iya mbere ariyo Amani Volleyball iya kabiri Sosumo ya gatatu Horizon ya kane Kayanza United Horizon ni Gitega iyo Horizon ni Kayanza United yo umuntu ayumvise ashobora ko niyo mu Kayanza Kayanza United ni mu Kayanza Sosumo niyo muri Sosumo nyene niyo muri Sosumo hama Amani niyo mu Kayanza Amani niyo mu Kayanza umva ko mu ntara ya Kayanza volleyball ikomeye gose ego niko no bivuga ntara ya Kayanza bariko barijukira volleyball biteye ubwoba kuko niyo equipe yashoboye gusohora ama equipe menshi haba mu bahungu haba no mu bakobwa zose ziri mu Kayanza iyo Ligue Interieure izo mu bahungu gusa canke n'abakobwa byose hama turiko turitegura bishoboka kugira ngo ico gikombe tugitahukane mu ntara ya Kayanza kubera nuko yuko iyo equipe ya Amani yafise inyota nyinshi cyane gutwara iryo higanwa kubera bariko gutwara iryo higanwa 2018 nimba nibuka neza rero niyo mpamvu bishoboka byose abakinyi turi kumwe bariko baritegura cyane kugira ngo ico gikombe congere gutahukana mu ntara ya Kayanza biciye muri Amani Volleyball canke biciye muri Kayanza United ni Ligue Interieure iba ku mwaka canke irafise Ligue Interieure iba ku mwaka kuko ni nka championnat national ya Ligue Interieure barabe equipe ya mbere y'umwaka niyo mpamvu tugeza kuba ku mwaka uno musi kukinira umugwi wa Amani Volleyball Club mu ntara ya Kayanza twibaza ko objectif y'umukinyi wese akina volleyball aba ariko aviza gukina kuri sel iri superieur uvuga ngo ukina muri no migwi ikomakomeye hano mu gisagara nimba ari Rukinzo nimba ari Muzinga nimba ari eske wewe objectif ufise no musi nk'umukinyi wa volleyball muri kazoza niya kawaida umukinyi kugira ngo ibyo byose abishikeko intumbere yiwe ni kubaka CV we icambere na mbere kaba nziza ukaba uri umukinyi witwara neza uri discipline ibyo bintu byo nyene akenshi biraza kugufasha icyo novuga gushika uyu munsi mu buryo ndiko nditeguramo si uburyo bwo kugarukira ngaha hafi gusa no mu bihugu byo hanze ariko umukinyi kenshi araca mu matraba atandukanye ariko byose tugaza kubyihanganira umukinyi kugira ngo ibintu byose bishobore gushika ko amahoro ariko icyo novuga coco ni uko inzozi ifise si ugukina ngaha mu Burundi gusa nimba atakaje mu kanyuma naza ko makuru muri volleyball akajambo kanyuma wowe ufise ushaka gushikiriza abakunzi ba volleyball abakunzi bo gukinisha ijambo noshikiriza Federation ya Volleyball ni ijambo ry'uko aho bigeze vraiment bariko baritanga cane
volleyball ikiramenyekana mu gihugu, ikiramenyekana aho hanze y'igihugu, urenze ubona Coupe du Monde ibere ngaho iwacu si ibintu biba vyoroshe. Mu makategori atandukanye tumenyere ngaho iwacu mu gihugu, volleyball niyo ishobora kuba imaze kuzana ico bita ihiganwa ry'igikombe c'isi ngaho iwacu mu Burundi. Rero ivyo akenshi niba vyoroshe, niteka ku gihugu, niteka kuri federation, kandi niteka ryo ku bakinyi ba volleyball. Rero ndabateye intege cane, bashishikare badufata mu mugongo, kandi bashishikare bazana n'ayandi mahiganwa ngaho iwacu mu Burundi, kuko dufise igihugu ciza c'amata n'ubuki, kandi cakira inkino neza, cakira n'ingenzi neza. So ico nobabwira nuko bo bandanya babishiramwo ingufu cane, ahanini bakaza bareka n'ama equipe yo muri intérieur, kubera nayo nyene harimwo abakinyi bava muri intérieur baza muri association y'Ubujumbura. Navyo niteka, nico nobasaba ko bobandanya bagikora. Reka dushimire umutumire wacu Shafii, turagushimiye cyane kuri kano kanya duhaye. Thank you. Nari ndabashimiye cyane kuba mwanyumviriyeho mukantumira, Imana ibahe cyane. Kandi ndashimira n'abariko baradukurikirana, bumve yuko baguwe neza, kandi ndabakunda cyane. Sawa, reka twifuriza amahirwe kuri shampiyona ya Ligue Intérieure mugiye gukina ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Gitega. Twifuriza amahirwe ku giti cyawe, twifuriza amahirwe n'umugwi wa Amani Volleyball Club. Murakoze cyane. Reka duherekeze umutumire wacu ku rukino rwa volleyball, amakuru yakora avuga muri volleyball nacyo duheze tugaruke tubandanye n'iganiro cyacu, duce muri basketball gatoya, duce muri football gatoya, hama tuze turangirize ku mugabane wa Buraya. Twamaze kuba tugaruka kandi tubandanye amakuru yacu y'inkino, duce muri basketball ariko irabandanye muri ino ndwi. Ni inyuma kitari gito tuje kuba turangiza VBA 2024, nibwo Burundi genda yasohoka mu makungu, abakenyezi baja muri Afrobasket. Ni basketball yaje kuba igaruka kuri terrain ya departement yaze igihe gito kitari gito tutariko turayibona, hari mu higanwa rya Coupe de l'Unité pour la Diversité ryateguwe n'ishirahamwe kinyafrika ry'impunzi AMAC, Ministère africain de la compassion, ifatanije na FEBAP. Ni gutegura VBL ije kugaruka mu makuru y'inkino ya volleyball. Turavuga twavuze ko ni Ligue Intérieure izo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 22. Ni kuri iryo genekerezo nyene VBL nayo 2025 izoba yamaze gutangura hano ku kibuga ca departement. Ni ku munsi w'Imana ariko haraba inkino zibiri ku ruhande rw'abigeme ndetse no ku ruhande rw'abagabo. Igihe cy'isaha 5 n'umugwi wa Gladiators wako utana mitwe n'umugwi wa Young Sisters mu rukino rwa nyuma. Ni final, imigwi ibiri yakina muri final, imigwi ibiri hejeje ari ya mbere muri saison iheze y'abigeme. Mu bagabo ni imigwi yabaye iya kabiri, uwa mbere n'uwa kabiri muri saison iheze ya VBL, muvuga mu mugwi w'Urunani ndetse n'umugwi wa Dinamo. Igihe cy'isaha 5 ni Gladiators yaje kuba itsinda umugwi wa Young Sisters amanota 79 kuri 59, maze umugwi wa Gladiators uba utahukanye igikombe cha Coupe de l'Unité pour la Diversité. Ni edition ya mbere. Twarumvise ko ni igikombe kizoza kirategurwa kenshi n'iryo shirahamwe rifatikanije na FEBAP. Igihe cy'isaha 7 wari umugwi w'Urunani ariko utanditswe n'umugwi wa Dinamo. Rivalite dusanzwe tumenyereye muri ino myaka 3-4 iheze isanzwe iri ku rugero rwo hejuru, twaje kubona yafashe iyindi mpwemu mu mwaka uheze muri VBH. Ni umugwi w'Urunani waje gutsinda Dinamo ku manota 70 kuri 58, kuri 52. 70 kuri 52, no kuvuga udasa bw'amanota 18, difference de 18 points. Twaje kuba tubona witwa Bujejero Miss kuva mu gwa Dinamo aza gusinya mu Urunani, yaje kuba aba MVP wa match n'amanota 22. Urabona ko byaje kuba yaje kuba agora cyane uno mugwi wa Dinamo yahoramwo, aza kuba aba MVP ku rukino rwa mbere akinye yambaye umwambaro w'Urunani. Ni abandi bakinyi baje kuba bava mu Urunani baje mu gwa Dinamo, turavuga utwa Bianca Vakure, turavuga utwa Gasongo Jambo Landry, turavuga utwa Gilbert Lejimbere yaje kuba vuye mu ndi mwaka. Ona ko rero tuko turabona ko nero migwi ibiri ifisa rivalite ikomeye ariko idahengesha kuguma iri kwirahana abakinyi uko sezo zigenda zirahera. Urabona ko ni bitanduma ni rivalite novuga ngo andeo ya kuba fans n'ibikini bikora ko imigwi yo ibandanya iriko irahanahana abakinyi hagati yayo. Ni
umugwi urunani rero waje kuba utahukana intsinzi ku manota 70 kuri 52 igikombe cyabo cya mbere. Umugwi wa Young Sisters wa Gladiators ndetse n'umugwi urunani batwaye ibikombe bakaba baronse amafaranga angana y'imiliyoni 5. Urabona ko n'amafaranga menshi cyane kuri match imwe gusa. Turavye saisons ikinwa muri VBL umugwi aza kuronka miliyoni 10, miliyoni 5. Urabona ko n'amafaranga menshi cyane. Umugwi wa kabiri Dinamo n'umugwi wa kabiri Young Sisters mu bagabo no mu bakenyezi baje kuba baronswa imiliyoni 3. Urabona ko mu main market ku ruhande rw'urunani yari uwitwa Bujejero Miss n'amanota 22, uwitwa Papa Malik Maktar Thiam umusenegale mushasha aje kuba sinya muguru urunani yaje kubarangiza urukino amanota 18. Ku ruhande rwa Dinamo ni uwitwa Nijimbere Jogibert yaje kubaheza n'amanota 18. Inkino za VBL zikazoba zizotangura ku munsi wa kabiri, ku munsi murantunga ku munsi wa gatandatu igerekezo rya 22 Ruhuma uyu mwaka. Tuje kuba tugaruka neza kuri terrain département. Kutaronka qualification ntibyaduciye intege, tubandanya tugerageza twitegura umunsi uri izina bizokunda turonke qualification yo kuja gukina bare kuko turafise ishaka. Urunani niyo devise yawe, urunani ishaka. Abakunzi b'urunani twiteze yuko turavye equipe dufise tukaraba abakinyi dufise na staff technique, ni equipe iduha ivyizigiro twebwe nk'abafana yuko izodufasha gutwara saison igiriye, tugeza tugatwana playoff tugaserukira n'igihugu. Kandi n'abakinyi badufashije cyane muri iyi match, wabona ko harimo ubuhinga budasanzwe na dinamira akomeye, ariko natwe turakomeye. Umukinyi Romis ni umukinyi akomeye cyane yerekanye ubuhinga budasanzwe nk'uko yarigenje neza muri saison iheze akiri muri equipe ya Dinamo. Nisho twamushimye kugira ngo aze kudukinira natwe, yatweretse byinshi bidasanzwe, aca kubitana mukewa w'urunani ariyo Dinamo. Nisho cyaduhaye ivyizigiro ko ashaka kudufasha muri saison igiye gutwara. Mu runani abakinyi bose bagerageza gukina, ariko turavye ibihengeye tuba dufise tunenge tumwe ku maposta amwe turaraba ibishoboka. Staff technique n'ikijejwe bikaraba ikongereza, ari kote menere elie pivot bose bakaraba icyo bashobora kongereza ingufu kugira ngo bashobore kwikomeza bakabazana. Muri basketball na makuru yakora avuga ko twamenyeshe ko uno munsi igenekerezo rya 17 niho haza kuba harangira fenêtre de transfert muri mercato. Bakaba mercato sinzi muri basketball ko bakoresha mercato, ariko ni igura n'igurishwa ku bakinyi biza kuba rirangira uno munsi muri VBL. Abakinyi amatransfer aza kuba arangira uno munsi mu migwi yose ya VBL. Tuva muri basketball tuje mu duce muri football gatoya muri Primus League. Inkino zako zirabandanya ku ndwi igira 20. Twaje kwa tubabwira ku munsi wa gatanu turi kumwe n'umutumire, tuko turavuga ku rukino rwa Bomamuru na Aigle Noir. Tuvuga ko ni classico y'uno munsi y'uno mwaka muri Primus League. Tuvuga ati umugwi ushobora gutsinda, eske uzofisa opportunity yo gutwara igikombe cya Premier League? Umugwi uza gutsindwa, eske uzoba usezeye kino gikombe cya Premier League? Ariko ivyo byose nta na kimwe cyaje kuba kibi, imigwi yose yaje kubinganya ubusa ku bundi. Aigle Noir Bomamuru ntawashoboye gutsinda ubundi, urukino rwaje kwarangira ari ubusa ku bundi. Gushika no munsi Bomamuru yacari ya mbere n'amanota isumba Aigle Noir inota rimwe ryonyine. Ubona ko bataille yacariho, nta Aigle Noir yo kwihebura, nta Bomamuru yo shaka ati mu ginyongo twamaze gutwara kino gikombe. Muzindi nkino zako ziraba n'umugwi wa Musongati n'umugwi wa Flambeau du Centre nabo nyine baje kwabagira 0-0 mu ntara ya Gitega. Stade Ngoma yari byakubiye mu ntara ya Gitega, urukino ruza kurangira 5-1 ashoboye gutsinda uwundi. Urundi rukino twavuga ko rukomeye n'umugwi wa Vitaro waje gutsinda umugwi wa Olympique Star. Ubona ko Vitaro muno miss ari umugwi uhagaze neza cyane ku mpande zose. Ubona ko uriko phase retour utangiye kuza uritora. Dushobora kubona Vitaro iri kuyava muri bya bibanza byahari irimo, iri kwiragaruka muri top 4 cyane nibaza ko uno munsi Vitaro iri kugwanira kuja guheza championnat iri muri top 4. Ni Vitaro aje gutsinda umugwi wa Olympique Stars igitsindo kimwe ku busa. Urundi rukino rwaje ko rutangaza abantu benshi ni umugwi Abasaje Ngozi. Ushika uno munsi tutariko turabona ingene ivyawo bimeze, utariko urashobora kwitora na mukiye Abasaje Ngozi
yaje gutsindwa igitsindo kimwe ku busa n'umugwi wa Academy Geita. Ariko ni shame ikomeye cyane ko no mugwi uva mu ntara Ngozi. Uno mugwi twari tumenyereye muri bino bibanza vya mbere muri Primus League, ariko no munsi bitariko bigenda uko twari tubimenyereye. N'amakuru yakwavuga muri Primus League, tunyaruke neza neza twerekeze ku mugano wa Buraya. English Premier League ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 10 nari Etihad Stadium no mugwi wa Manchester City wariko ibintu taziko turabona uno munsi muri no season ya Premier League ku mugwi wa Manchester City ushobora gutsinda ibitsindo bine ku busa. Ni ibintu byaheruka kera ukabitsinda umugwi atari wari wose, umugwi wa Newcastle United. Newcastle United no munsi yaringanya amanota n'umugwi wa Manchester City mu kibanza ca gatanu ino migwi yose. Ana kuno munsi Manchester City yaje kubitsinda Newcastle United ku bitsindo bine ku busa. Umugwi heruka clean sheet kera cyane. Umugwi heruka gutsinda ibitsindo utijijwe igitsindo na kimwe haraheze igihe kitari gito tutariko turabona kuri Manchester City. Please bagatsinda umugwi wa Newcastle United, wana ko ni ikizere gito gishobora kuba kije kugaruka imbere ko ku munsi wa gatatu berekeza Santiago Bernabeu gukina urukino rwo gusubiriza n'umugwi wa Real Madrid muri barrage za UEFA Champions League. Ni ibitsindo bine ku busa baje kubatsinda, harimo bitatu byandi byitwa Omar Marmoush umu-Egyptien ariko kuva mu wa Eintracht Frankfurt yaje kwatsinda ibitsindo bitatu ari wenyine, hat-trick mu gice cya mbere. Urabona ko ni ikintu gishobora gutanga icyizere ku mugwi wa Manchester City ko umugwi wa Real Madrid ushobora gutira attention. Nivyo urafise avantage y'igitsindo kimwe, ariko byose Manchester City yaje kwerekana ko biba bigishoboka. Ni ibitsigizo cya kane cyaje kuba cinzwe no witwa James McCarthy, ni umwana yarerewe umugwi wa Manchester City, ni produit ya Academy ya Manchester City gushika no munsi. Urabona ko nawe nyine ariko araza yitora ukebwe ku kanya gatoyi, ariko arahabwa no witwa Joseph Pep Guardiola. Ni Manchester City uno munsi iri mu kibanza cya kane inyuma y'aho umugwi wa Chelsea waje gutsindwa n'umugwi wa Brighton and Hove Albion ku munsi wa gatanu ibitsindo igera kuri bitatu ku busa. Urabona ko na Chelsea iri kuyasubira inyuma buke buke turavye ni ingene yari maze iminsi. Chelsea yaje kubitakaza ikibanza muri top 4 umugiza gufatwa n'umugwi wa Manchester City. Umugwi wa gatatu ni Nottingham Forest, naho nyine waraje kuba utsindwa muri ino ndwi, utsindwa n'umugwi wa Fulham, watsindwa n'umugwi wa Fulham. Arsenal yaratsinze ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Leicester City. Arsenal nayo singorane twaje kwa tubivuga ku munsi wa gatanu ifise ingorane z'imvune uno munsi ziriko zibonekeza mu migwi yose. Ni Arsenal no munsi dafise witwa Kai Havertz, ni Arsenal dafise witwa Gabriel Martinelli, ni Arsenal dafise witwa Gabriel Jesus, ni Arsenal dafise witwa Bukayo Saka, bamwe mu bakinyi bakomeye cyane kuri attack y'umugwi wa Arsenal. Ni ku munsi wa gatandatu ni witwa Mikel Arteta yaje kuba akoresha witwa Mikel Merino ku ruhande rwo gusatira. Umukinyi asanzwe akina hagati aje uno mwaka ava mu mugwi wa Real Sociedad, niwe yaje kubatsinda n'ibitsindo bibiri by'umugwi wa Arsenal. Arsenal itsinda Leicester City ibitsindo bigera kuri bibiri ku busa. Ni Liverpool ku munsi w'ejo yatsinze umugwi wa Wolverhampton ibitsindo bibiri kuri kimwe, igitsindo cy'uwitwa Mohamed Salah ndetse n'uwitwa hari igitsindo kimwe cy'uwitwa Mohamed Salah. Ni Liverpool uno munsi iracabandanya ku kibanza cyabo cya mbere amanota indwi imbere y'umugwi wa Arsenal, ikibanza cya gatatu umugwi wa Nottingham Forest, Manchester City mu kibanza cya kane. Mohamed Salah imbere n'ibitsindo 23, Erling Braut Haaland mu kibanza cya kabiri n'ibitsindo 19. Erling Haaland yari kapiteni w'umugwi wa Manchester City ku munsi wa gatandatu, ryari irya mbere yambaye igitambaro cya kapiteni ku mugwi wa Manchester City. Abona ko imyaka iri imbere dushaka kubona Erling Haaland aje kuba kapiteni agumaho mu bihe byose muri Manchester City. Uwitwa Chris Wood aracyari mu kibanza cya gatatu n'ibitsindo 18, Alexander Isaac ibitsindo 17 kuva mu mugwi wa Newcastle United. Na makuru yo aravuga muri English Premier League twerekeze, ariko twibagiye urukino rwari rukomeye cyane watunga ni Tottenham Hotspur yari yakiriye umugwi wa Manchester United kuri Tottenham Hotspur Stadium. Igitsindo kimwe ku busa cy'umugwi wa Tottenham Hotspur. Uno munsi tuvugana umugwi wa Manchester City wa Manchester United Mwanunga uri mu kibanza cya 15 kuri Manchester United. Big shame ikomeye gose, big shame kuri Ruben Amorim, big shame kuri Manchester United. Uno munsi naza ko sumugwi warobereye kuza gusangwa mu kibanza cya 15 bakiri mu Tottenham Hotspur naho nyene uri mu bibazo bikomeye, ariko uno munsi tubona ko ibibazo bibandanya kuba bikomeye cyane. Ni Manchester United iheruka gutanga uwitwa Marcus Rashford muri Aston Villa, ni uwitwa Jadon Sancho muri Chelsea, uwitwa Anthony Santos mu musa ariko arashininga bikomeye cyane mu Real Betis mu gihugu cya Spain. Amaze gutsinda ibitsindo bitatu mu nkino zine.
ibitsindo bitatu yabitsinze muri sezo zibiri muri Manchester United, ariko uno munsi ibitsindo bitatu abitsinze mu nkino zine muri La Liga Santander wa Real Betis. Ariko ni Manchester United na Ruben Amorim bagifite akazi ko gukora gakomeye cyane kugira ngo ushobore kubabona bariko baraduka. Uno munsi umugwi wa 18 bawusumbya amanota 12 gusa. Ariko bikunda gose babandanije kuko mu nkino 11 bareka gukina Manchester United yatsinze inkino zitatu zonyene muri English Premier League. Akazi karacariho, akazi ni kenshi cyane kuri Ruben Amorim, staff wiwe ndetse n'abakinyi biwe muri Manchester United. Twerekeze neza muri La Liga Santander. Ni inkino zariko ziraba, ni lead ikomeye cyane hagati y'imigwi itatu, Real Madrid, Atletico Madrid ndetse na FC Barcelona, bariko bagwanira ino Liga Santander bikomeye cyane kuko ni imigwi itatu. Real Madrid isumbya Atletico Madrid inota rimwe, igasumbya FC Barcelona amanota 3. Gushika uno munsi aho ibintu biri ni Atletico Madrid isumbya FC Barcelona amanota 2 gushika uno munsi aho ibintu biri. Real Madrid yaje kumenya n'umugwi wa Osasuna igitsina kimwe kindi. Atletico Madrid ingana n'umugwi wa Celta Vigo igitsindo kimwe ku kindi nyene. Ariko ni yari nuvuga ngo imigwi Madrid uno munsi nta mugwi waje kandi imigwi yose yabikinira iwabo. Real Madrid kuri Santiago Bernabeu, Atletico Madrid kuri Wanda Metropolitano. Uno munsi FC Barcelona kuri Stade Louis Campanis iza kuba yakira umugwi wa Vallecano, ifise amahirwe yuko itsinze ica ifata ikibanza ca mbere muri La Liga Santander. Twibukanye ko ubwa mbere sezo igitangwa FC Barcelona yaje imbere amanota 10 isumbya Real Madrid. Birahindukira Real Madrid iraza imbere amanota 10 isumbya Barca. Uno munsi Barca ashaka gufata ikibanza ca mbere. Mbega ni kwa konye tuza kubona FC Barcelona isura kuduga igasumbya Real Madrid amanota 10. Canke ni uno munsi tuza kubona ino migwi igenda ifatanye kuno nyene. Turinde turako twaje kuba tubona witwa umumenyereza wo mu Real Vallecano avuga ati ndisiri a 100% ke dushobora ko bishoboka ko dutsinda umugwi wa FC Barcelona. Hansi Flick avuga ati ni vyiza ko abantu badukeze ko dukina Genziz, ariko icyambere gikenewe ni uguhamporta amatitre. Uno munsi bari muri course ya La Liga Santander, bikunda cyane ko ashaka gutahukana igikombe. Uno munsi uravye parcours bariko baragira muri UEFA Champions League, baracari muri course yo gushaka gutahukana Champions League. Bamaze gutahukana Super Cup, baracari muri course ya Copa del Rey, bazoza guhura n'umugwi wa Atletico Madrid ni Manieri. Bazohura n'umugwi wa Atletico Madrid muri demi finale. Urako ibikombe byose mu FC Barcelona bacari hati. Dushaka kubona utwa Hansi Flick muri sezo yiwe ya mbere atahukanye n'imiburiburi ibikombe bitatu. Ibyo bibaye sezo hesi kuitwa Hansi Flick. Ni uno munsi yenge cy'isaha 4 z'ijoro Stade Louis Campanis FC Barcelona izoba yakiriye umugwi wa Rayo Vallecano. Nayo makuru twako turashikiriza uno munsi bigana cha Rock Sports yo kuno munsi wa mbere. Tubashimire cyane ngo bafasha kandi ko gudukwirikirana isango ni ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha nkuko musanzwe mubizi ni Rock Sports yo ku munsi wa gatanu mugire aho muba.